haribonekeje amahinyu menshi mu itangwa ry'akazi kubwigisha mu minsi iheze. Aha rero si ico conyene gihanze igisata c'indero kuko ni mu mashuri ntibyoroshe aho usanga hari abana b'umurengera canke mbere ugasanga mu mashuri y'indaro naho nta matera zihari. Ku nyishu y'ivyo byose Liboire Bigirimana umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi yaratanze inyishu mu kiganiro giheruka c'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi. Muri rusange turamenyesha yuko abana bicara mu mashure atangorane kiretse amashuri amwamwe usanga afise iyo ngorane y'intebe. Aha naho ahubwo nukumenyesha bariko baratwumviriza yuko leta mvyeyi leta nkozi yama igira utwigoro twinshi kugira ngo intebe ziboneke na cane cane ko ku mwaka itanga mu bushikiranganji amafaranga angana umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi kugira ngo intebe zishobore kugugwa kandi zijanwe mu mashure. Umushikiranganji acumva inkuru yuko hari ingorane z'intebe mu mashure nuko yaciye ategura ingendo kandi yakoze n'ubu abandanya akora kugira ngo ashike ku rubuga mu mashure arabe nizihe ngorane zihari muri rusangi n'intebe zirimwo kugira ngo aca afata ingingo zihuta kugira ngo arabe yuko ico kibazo kihari coshobora gutora umuti. Ariko mu vyumve neza ikibazo c'intebe ikibazo c'ibitabo si ikintu gica gitorerwa umuti uwo musi nyene kuko uburyo bitwara n'uburyo bwinshi bisaba yuko abarundi bokumva yuko ubukene bw'intebe tuzogenda turabutorera umuti buke. Vuze ko ari buke uno munsi abana uravye ubwinshi bwabo mu mashure nta ngaruka mubona ngaruka mbi muri kazoza mukazokwibuka kuyora mwasheshe. Ico nca ndacishura tugeze kuri wa muti urama babajije uriko uraronderwa mu bushikiranganji kugira ngo ikibazo c'intebe kigende kiragabanuka. Umuti uramanuwe nuko umushikiranganji amaze kumva makuru akabona n'amasanamu aca kuri bwa buhinga ngurukana makuru yaciye akoranya abasanzwe basahiriza ubushikiranganji bamwe twita aba PTF baba abakora mu mashirahamwe mpuzamakungu canke baba abakorera ngaha mu gihugu cacu bimvukira z'abarundi abasaba yuko kuva ubu abo bose bategerezwa gukora bisunze ibikorwa vyashizwe imbere n'ubushikiranganji vyihuta kurusha ibindi bimwe twita priorite. Kandi iyo ntumbero umushikiranganji yatanze ayerekeza kubadusahiriza mpejeje kuvuga barayemeye kandi n'intebe zizoba zirimwo muri ivyo nise vyihuta mu bushikiranganji ari vyo nise priorite mu kinyamazuru. Iyindi nyishu nibaza yuko twofata nk'umuti urama nuko nga tuboneyeho akanya ko gutera akamo amakomine imvukira kugira ngo babanze batahure yuko ishure ari ico twita umurima w'isangi. Bivuga iki? Amakomine twebwe imvukira mu ntara zitandukanye dutegerezwa kumva yuko ishure atari iry'ubushikiranganji gusa ariko rituraba twese. Ariyo muri iyo ntumbero twagomba gusaba abavuka komine, abavuka ntara, abavuka misozi zitandukanye cane ababagize amahigwe bagasoma yuko umwe wese yoterera mu vyashoboye kugira ngo intebe n'ibindi vyankenerwa bigugwe ku mashure kuko ico umwana azovamwo ahejeje ishure kizofasha umurundi wese bataravye bati ava mu ntari canke iriya. Akamo bakumvise tukiri muri ico gisata ciwanyu nyene
kuko ndavye neza imengo nta kindi kibazo mwari mwabajijwe. Kiriho cane c'imatera n'ibitabo, ndakivuge ko mu munota umwe, nuko nko kubijanye ibitabo tegere neza yuko muri twa twigoro twa leta ubu ndiko ndavuga hamaze gutangwa ibitabo bingana n'ibihumbi 530 mu mashure y'igihugu. Hanyuma mu minsi mikenyi cane turafise n'ibindi bitabo biriko birashika mu bubiko bw'ubushikiranganje bingana n'ibihumbi 30 twimirije gutanga. Murumva yuko akigoro kariho. Ku kijanye n'imatera naho ndabamenyesha yuko no mwaka dutegekanya mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kugura imatera zingana ibihumbi 3. Ivyo byose birerekana rero yuko muri rusangi leta iticaye, ubushikiranganje buticaye, buriko buragerageza gutora ibibazo biri muri ico gisata c'indero. Murakoze. Tukiri muri ico gisata nyene, umushikiranganje w'indero ari kumwe n'umushikiranganje ajeje abakozi n'akazi baragize urugendo mu ntara ya Cibitoke kuraba utunenge twibonekeje mu gukoresha ikibazo cyo gutanga akazi kubigisha bashasha, aho basanze hari utunenge dutandukanye muri ayo makomine y'intara ya Cibitoke. Muri komine Buganda bavuyeyo bafashe ingingo ko ikibazo cakozwe gifuswe, hazokogwa ikindi kuko abagikoresheje batisunze ivyari vyatekanijwe. Inyuma yaho muri yo komine ya Buganda haravuzwe ko uko kutisunga fishe yerekana abategerezwa kuronswa akazi abaribo bakisunga fishe ikuramwo abo bita abadeseti. Abagize umugwi wa komine warujeje ico gikorwa bavuga ko iyo fishe yarimwo akanenge bari babibonye, barabimenyesha ubakurira mu ntara, utwara igisata c'indero mu ntara, nawe aca bishura kwijwi y'itelefone avuga ati bigumize uko nyene. Mbega none ko iyo ngorane yabaye muri yo komine, aba nabandi bavuga ko vyagiyemwo ugutegana imyereka ngo narijya fishi yari kwisungwa yanyegurutse inyuma yaho. Ubwo mu bushikiranganje bubiri murabandanya amatohoza kugira ngo mumenye uruhara rw'umwe wese kuva hasi gushika hejuru mu ikomine no mu ntara, ntihabe abagwa mu mporero ku mpande zose. Nagomba nishure iki kibazo, ariko ndaza gusaba mugenzanje wo mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi ka leta kugira ngo aze kunyunganira. Sinagomvye yuko mu bisanzwe mwari gutanga akarorero kamwe ku ikomine imwe yo mu ntara imwe. Nagomba ndabamenyesha yuko ubwa mbere muri rusangi ikibazo kijanye no gutanga akazi ku bakozi ba leta mu mashure cagenze neza muri rusange mu Burundi bwose. Mvuze ntimugaruke ku ikomine imwe kubera iki? Nuko aho hose humvikanye yuko hari imyidogo, yuko hari abarenganijwe. Abo bashikiranganje babiri baragize ingendo zitandukanye, haba mu Cibitoki, Ibubanza ni Muramvya, kugira ngo bishikire ku rubuga barabe koko ivyo bavuga yuko barenganijwe ari vyo canke atari vyo. Kandi bamaze gushikayo, haba muri province Muramvya, haba Ibubanza, haba no mu Cibitoki, ingingo zarafashwe kugezaho mbere abagiriwe icaha yuko baciye haruhande y'amategeko yagenga ico kibazo bahavuye banabogozwa. Rero mubikunze nagomba yuko mugenzanje wo mu bushikiranganje bw'akazi ka leta niba afise ico yonyunganira kuri ico kibazo yoca abikora hamwe mwo binkundira. Umwanya ni gwiwe acagira ko yishwa no kubindi bibazo yari yabajijwe muri ico gisata nyene c'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ego murakoze. Nitwa Nizigiyimana Marie Rosette, nkaba mvugira ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Imbere yuko nishura ku bibazo nabajijwe, nagira nunganire mugenzanje ho mu bushikiranganje bujejwe indero. Nivyo nkuko umumenyesha makuru mwebwe mwabibajije, mwabivuze mbere, i Buganda abashikiranganje babiri, umushikiranganje w'indero n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi barishikiyeyo nkuko babikoze no mu yandi makomine amwe harimo imyidogo. Nko mu Kirundo mwaravyumvise, muzabugabira na Vumbi, Imuramvya, Ibubanza no mu Cibitoke barashitse rero i Buganda. Aho hantu rero igituma bavuze ko ikibazo hafashwe ingingo yuko ikibazo kizosubirwamwo nuko twasanze
intonde zari zashikirijwe kugira ngo bakorereko na cyane cyane intonde z'abakenewe aho i Buganda bo baciye bishiriraho intonde ziwabo. Ni ukuvuga yuko intonde zari zashikirijwe n'ubushikiranganji bujejwe indero baciye bazireka bishiriraho iziwabo. Murumva yuko turavye muri rusangi ku rwego rw'igihugu bo bigiriye ivyabo, ari naco gituma ikibazo cyaciye gihagarikwa, hazosubirwamo itunganywa ry'ico kibazo ukundi gushasha. Muti none hariko harakorwa amatohoza kugira ngo ntihagire uzohohoterwa. Nivyo amatohoza arabandanya kuko turiko turaraba imyidogo ijanye n'ico kibazo ishikirizwa n'abo barondezi b'akazi. Nibo nyene bavuga ati byagenze gutya, hanyuma umuntu akumviriza maze agafata ingingo, ari uko abo barondezi b'akazi bari kumwe mbere nabo bari bajejwe gutunganya ico kibazo, haba ku rwego rw'ikomine cyangwa ku rwego rw'intara bari ngaho. Ni ukuvuga nta mwiherero rinda kuba kugira ngo hafatwe ingingo, nuko bagirizanya hanyuma ikibazo kikaja habona maze ingingo igafatwa harimo muco ntangere. Musanze uruhara rwarwo ku rwego rw'intara ko tutige twumva ingingo yo ku rwego rw'intara, twumvise ingingo yo ku rwego wa komine, mwico gihe muca mufatiye ingingo. Naho nyene ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buratanga raporo, na cyane cyane mbere ko n'umushikiranganji w'indero aba yasanzwe yibereye ku rubuga asanze ku rwego rw'intara harimo uruhara, naho nyene harafatwa ingingo zibereye. Ngerageje rero kwishura ku bibazo bindi bibiri nabajijwe, umumenyesha makuru Epimake wo kuri radio Nderagakura yabajije ikibazo kijanye n'ihagarikwa za turusho twara dutangwa uko umwaka utashe ku bakozi ba leta, mbere no ku bakozi bari mu mashirahamwe yigenga yayandi akoresha uburyo buhawe n'ikiga ca leta. Yavuze yuko haheze imyaka 5 ubwo bushurusho buhagaze, ati kandi twari twiteze yuko buzosubira bugatangwa biciye muri ya tegeko rijanye no gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara, naryo rikaba nk'uko yabivuze avuga ati ryari gutangura none umwaka mu kwezi kw'indwi. Ibyo yavuze nivyo, nta gushikuza kurimwo, haraheze imyaka 5 nivyo ubwo burusho buhagaze. Ariko ikibi si uko bwahagaze, iciza cyane cyane kirimwo ko bwahagaze nuko hategerezwa gufata iyo ngingo kugira ngo hagabanywe ubusumbasumbane bwibonekeza mu mishahara y'abakozi ba leta. Murabizi yuko nk'uko tumaze kubishikiriza kenshi, hari aho wasanga abakozi bakora bimwe bafise n'impamyabushobozi zingana kandi bakora bimwe, ugasanga umwe ahembwa umushahara wogwiza na 3 ku wundi mukozi, kandi murumva ko iyo yari ingorane nini cyane. Rero ubushikiranganji bwarashikirije integuro itegeka itunganya kundi gusha imishahara, harimo n'ingene iryo tangwa ry'uturusho ryosubira rigatangwa. Ngerageje kwibutsa, murazi yuko iyo nteguro itunganya kundi gusha imishahara yizwe n'inamashikiranganji mu kwezi kw'indwi, hanyuma ubushikiranganji bukaronka intumbero yari ivuye muri iyo nama shikiranganji yerekana neza amakenga babonye muri iyo nteguro, mbere bagasaba nuko hoba ukwerekana neza ibibazo ibica nk'ibiriya bwabonye buri muri iyo nteguro. Nkuko rero ubushikiranganji bwama bwabikoze, murazi ko mu byo mujejwe harimo n'amasendika, butegereza kwisharana n'amasendika baserukira abakozi kugira ngo basubire barabire hamwe ico inama shikiranganji yavuze kwiyo nteguro iteguro kundi gushimishahara. Ubu rero turicaye, ubushikiranganji ntibwicaye, buriko buvugana nabo baserukira abandi kugira ngo dutange neza umuco ku bibazo inama shikiranganji yashikirije. Rero ico no bwira abariko baratwumviriza nuko utwo turusho tuzosubira gutangwa, ariko hisuzwe intumbero iryo tegeko ritunganya kundi gusha imishahara rizoba ryashikirije, na cyane cyane ko dusanga dufise intumbero, igihugu gifise intumbero yuko umurundi wese harimo n'umukozi wa leta ategereza kugwiza umwimbu, agakora akagwiza umwimbu kugira ngo umuntu waronka ico ufungura no mufuko ronka amafaranga. No kuvuga umukozi wa leta nawe azotegereza kuronka ako karusho
uko umwaka uzohera mugabo yerekanye neza na neza icyo azoba yakoze kigaragara. Ngerageje kubibutsa muribuka ko uko twahora duhereza utwo turusho, muribuka umukozi kuntu yahora ahabwa amanota, ukiyumvira ngo mbega ngo ashika kare ngo canke ngo mbega ngo akorana gute n'abandi, bimwe twita relation professionnelle canke ngo relation sociale. Ivyo murumva ko atakuntu wobipima, ariko ubuya uko umwaka uzohera umukozi azoba yasinaniye kontra n'umukoresha wiwe, hanyuma uko umwaka uheze barabe ico azoba yashitseko, hanyuma ako karusho aheza akaronka.